mani ibyo bintu bazibifute oya bro nakuomba iyo vitu hivi guys kandi jamtaruka marira ntucishe kifoto je ndica abantu mani usiti wigaragala Dramati no muririmbyi aheruka gusohoka igihugu aja muri Bruxelles no muri France ni muri France aja kubita concert yagiye ajanwe n'akazi ko kubita concert Bruxelles no muri Europe namukeza cyane n'umuririmbyi mushasha Wiz Design kandi novuga ati aje nyuma ya Wiz Design bon yarasanzwe hari but aje gukubita gose nyuma ya Wiz Design abandi bariko barasohoka igihugu kuri Wiz Design bimeze gute bipanze gute amen umuntu wese abafise gahunda ziwe z'akazi of course kuko umuntu wese abafise na target n'abantu bagendana abafise nabo nyine target si kuvuga yuko amen aho ndi nakeneye ko nojari nakeneye kuhajayo of course yes ikintu kiba gihari ni amahigwe kuko iyo abaturonka amahigwe twese tukavukira ku munsi umwe twese tabatungana nta nuwagira inama kandi rero ikiryoshe nuko amen ugaragiye azotubwira secret bro bigenda uko amen nawe ugenda utwubite nuki azogenda byatsi bro nawe kubitu ugenda kubite tukeneye kubona abaririmbyi twese b'abarundi tugenda tugaruka dusiteka igihugu dusiteka abashabiki bacu of course yes avuga ati bajya bo hanze bajya ba artiste bo hanze aco barushije aba artiste biwacu uri umuntu wifuza yuko umuziki utera imbere ugwanira muri social amen nugwana wishira inyuma wowe ahubwo ugwana wishira imbere of course kuko niyo banga ry'umusirikare ubu ngubu tuhagaze nk'abasirikare tuko dushaka yuko umuziki wawo kakujya wakunda kudusamiriza ngaha kenshi tutashobora tutifuza ko usubira kugaruka uvyo byose ni yamayide tuzogirira hamwe twese nk'aba artiste amen nka nouvelle generation canke aba legend tukagira urukundo tukayaga hariya bigenda uko umuntu akagira process yo kujayo abandi bari kurongorwa kazi kawe urasigaye mu bitumbo ko kubaho nk'umugabo urondera amahera usigaye mu mavuta Alvin Smith ntubona kai karuri indege n'izindi ariko roniga n'indege muri East Africa irazivye kwe na undi mbona yuza kugusimburaga no ibyishimo mvoma uri soko rikundwa ya sinzi nico noguha kiruta umutima ya urishugwe girukirwa n'imisore yo mujima ya mutima bimenye isi bimenye nabundi buzima nagufise undi jambo noba nkifise mutima bimenye isi bimenye narindi jambo je noba mfise abundi buzima noba mfise agaraga fan. Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien, en espérant que vous allez tous bien. Namaze kwimenyera cyane so uyu ni nice kay kuri micro ngamaze kwimenyera cyane behind the camera ndi kumwe na Jamtal ari wari ko aradufasha kuronka amasanamu meza agiye atandukanye. So guys, at this time nkuko mubibona turi mu bwami bwa Buja Town TV, turi mu bwami bwa Buja Town, turi mu bwami bwa Buja Ville nkuko mwamaze kubamenyera location, mwamaze kuzimenyera cyane. So guys, murabizi yuko iyo ndi ngaha kenshi nabanje jenyene, iyo ndi ngaha mfise micro hari indi micro mba mfise kenshi mwamaze kumenyera ibira handi hantu kandi mba natanze ijambo. So guys, at this time ndabasaba kudukurikirana kwanza. Umuntu atarakora subscribe ndamutumira gukora subscribe kugira ngo abandanye ari on point, abandanye aronka ibiganiro na yama exclusive yose na vya biganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye. So guys, ntarandiriye canke ntarambiranye cyane, reka nakira umutumire wacu kuri kamera za Buja Town TV, Mr tumwite Mr Kabandi, tumwite Mr Indoto canke Mr Girlfriend. Yeah, Mr Girlfriend. Ejo biri kumwanya Kabandi ryafashe jeje nyine kabisa waburago
I was like ugire mix tubabwira ati burya rero akana k'Imana yari taito y'indirimbo ariko rabusohora indirimbo aho ya Alvin Smith yakoze ngo ari album ya culture Alvin Smith yasohoye acha amatitre y'indirimbo rero niyo yantwengeje ngo twambare twikwize was like rabo kurenga akana k'Imana cyangwa akana ka Yesu and then ushontumira muri video kandi umedil cawe yambara impuzu z'abamanse kugira basi akabandira imve ko ndarushe you can believe ubwo kurondera umupasiteri nkaho rege yes guys nkuko mubibona kuri kamera zacu za Buja Town TV ndi kumwe na Wiz Design novuga ati nomo lirimvyi ariko arabikora neza mu bandi ntangura ndamubwira ngo cheers kugira ngo tuyage duhuza by the way kuri isombe kandi urabizi ko uteretse uza kucugura ikazi yose yego turi hano cyane cyane katanu ubukene buhari kwa Simplice ni kwa Simplice mbega tukiri is a big manager mana yarabikoze nyene abantu barahezagirwa ifoko bahezagire n'abandi nyene sonajwa de na cyane cyane kandi muhezagirwe natwe dushikirwe kameme kabisa ni Wiz Design muri Buja Town ndamukiriza kwanza abakunzi bacu and then ndagukora subscribe kugira ngo tubandanye ikiganiro cyacu tuje on time tuje kurondera ba girlfriend je ufise indoto yo gukundana nawe mama nyemerera umbere muvyeyi w'abana banje want you to be my love be my yeah, I want you to be my love, to be my love. I want you to be mine. I want you to be mine. No. Yes, sir. I want you to be mine, or I want you to be mine. I want you to be mine, and I want to be my love. Oh. Yeah. Ako wizi, jenda kumenyera utari romantic. Ivyo bintu biza gute? King of love. King of love. Wewe. Sha. Ese ndigeramba umumekanishe kabisa. Nukuri wewe. Abantu aba bapolisi nzi. Ni wewe. Akazina kagiye kuza vuba tu. Ni Mr. Romantic. Wewe. Koko wa sugar daddy. Soche ndabica bien. Benite muntu c'était quand nabonye statut y'umuntu imbere avuze ngo sugar boy, ice cream boy. I want to be sugar daddy. Kuko nabonye abana bo mu mujyi bakunda ba papa saso. Koko acting like a man. No gufatirana. Big man like kugenda on time. Eish. Mujyi kugenda nkuko ariko urazi aba sugar daddy niba abantu babangana uko bafise zanda zigereranga. Yonzo wa different. Yonzo wa sugar daddy hama cinda bakubita imitoma myinshi. Ariko urazi ko atamwana yo kwitaba ufise chef nkiyashabona umenga uribanira nawe wenyine uriyima abanyiruka ko inyuma ni benshi cyane ariko niba kwiruka inyuma like sugar daddy bakiruka inyuma like like for my songs and no style bwanje ariko ibintu bisanzwe tu akantu nyine umuntu akoresha ngo kuryosha abantu. By the way, dutangura ndanagukeza cyane uri mu bajene bakoze neza novuga ati mu mwaka uheze wa 2022 ni Wiz Design yaje kubita like waje kubita ababaza for real ntawe reka kubivuga ngira ngo abantu bose ko radukirana turanavyemeranya ko yuko Wiz Design wazanye effort novuga ati abandi bataje bazanye ntawo tinya kubivuga nta nuwo reka kubivuga kuko umuntu yakoze neza uramubwira congrats now kabisa kandi ndabishimiye nshimira n'abafans bagenda barabikora kugira ibintu bise neza bisuku amenye shout out to you. Ni Wiz Design vyigeze no kuvugwa yuko ari muri management canke Simplice ariko aramufasha like manager and then hacamwe igihe gito bivugwa yuko Wiz Design atakiri karahuza na Simplice vyari byo canke gwari gwarukurukuru je umunsi
tuzoshwana na same place antuka sinibaza kabisa kuko I don't know ariko is my brother is my brood sinzi ingene no mufata antuka kuko we have many things like sharing that yeah so ndamubaha cyane respect bro sinibaza ko toshwana kuko ico kintu bimba abantu baba bigeze kukivuga tukabana benshi kuko biragoye ari umuntu ubona bigavuga ati byohera ebo sino harira ko bitobaho kuko umuntu no muntu sivyo bintu twifuza mugabo we need peace ifite gutaburana iki ubuzima bw'umuziki ubuzima bwo pembeni tube hamwe turi strong nyene ibintu nk'ivyo Wiz Design wibona he utari kumwe na Simplice ari ikintu kanaka gishobora kubura kuko turekanye ibintu by'uburyo n'ibindi bintu bijanye na novuga ngene kwitwara basi novuga conseil iki singe bavyita mu kirundi yantoka basi kujya umuntu ashobora kuronka kuboneka mu bantu yuko afise ikintu kanaka kuko hari umuntu mushobora kugendana iminsi ngahe akaguhindura kuko we n'abafise ivyumviro bibona kure akakubwira ati bro you can change it hindura ku looks biki ukuvuga kwawe postinga ibintu nk'ivyo so umuntu niyo mpamvu banavuga ngo umuntu n'abantu of course kuko iyo umaze kuronka umuntu nk'uwo biragoye cyane kugira ubuhemukiye canke kugira mushwane umubana akakubaha si vyiza je nibaza yuko tuguma dusengeranira hagati yacu ariko adahari ari ibintu kanaka byobura kuri former party kuri Wiz Design umuntu arashaka kwibaza ati Wiz Design no muririmbyi no vuga ati yaje kandi azanye ingufu zidasanzwe nkuko abivuze umuntu ntiyigira umuntu n'abantu Wiz Design akikujwe n'abandi ni bande bafasha Wiz Design kuduka muri staff ya Wiz Design harimwo bandi twege ntidukunda kuvuga abantu bahari avuye Simplice umva n'abashabiki abashabiki kuko abashabiki nawe barafise ikibanza mu byo sanzwe nkora kuko badahari sinibaza notamandiko ndirore of course yes Simplice gira nese iri imbere ntihaboneka abandi bantu n'uyu muntu nuko gusa hari abandi usanga bagwa amayide bataba bashaka ko buba mvalabo kuko si umuntu wese aba yifuza yuko yogira yomenyekana canke mumva ko yakora ibintu kanaka kuri umuntu canke bikiya tukiri aho nyene Wiz Design industry y'umuziki wacu w'Uburundi this time urayibona gute solid umuriro kabisa kuko hot bivuga bisigura yuko nimba waravyuka saa 6 ubu ngubu ukwiye kwiga yuko ukwiye kuvyuka saa 1 z'igitondo ego ku buryo kuko nimba nibuka neza ni Wiz Design waje hari badiwani bari bataraza baje nyuma yacu ofeti waje wibona kumenga uri wenyene but this time abana bari gukora bari hot niyo mpamvu navuga ati umuririmvyi ari we wese afise ikibanza ciwe afise fan base yiwe ahiye of course yes ni kuvuga fan base yawe iragukeneye kuko ibibona abandi bantu uvuga ati uyu kubera tudasange fan base je dufate jewe for example ndo mushabiki nawe uri mushabiki shabiki yafate Kidumu je nshabikira Fizo ashobora kuvuga ati jewe nkunda Fizo niyo Fizo ratama ibintu kanaka umva uzo buri kurankubita of course ko uzo buri kuranyereka ati Kidumu ariko arama mahiti kuko ndazani wawe nka Dodranglad wizi amkani koneshi uruva hariya rero naje nica ndamubwira ati muzee fanya bitwa biti bintu sasa ifo kubuzi ofise abashabiki bankeneye ifoko nanje nkubita kugira naho baryoherwe bajane n'abandi kuko na muziki ukora umuntu umwe nga cyangwa isi nzima twese turabaririmbyi umuntu wese afise ikibanza ciwe hari umuntu wese afise fan base yiwe nta muntu je ibyo bintu namaze kwikura mu mutwe nta muntu azoza mbwira ati ngo bro
ngo waratakaje abafans canke iki nikibaho bahaye gusa ikintu gikazo curaba ingene bahaguruka Ronaldo yakubise igoli hari n'umuntu yambwiye ngo YouTube ntanzi bigira kandi hit rivutse hit ni hit ntihagire umuntu azokubesha hit ni hit maze gukubita tekereza nyene kubite nawe ugenda ukubite yiwawe ukubite maze mugume mukubita nyene ndasiryo na cyane cyane yeah of course yes nabiri byinzigo ni nkaho nyene rero tukiri ariho no muririmbyi wacu novuga ati no muririmbyi mushasha ndamukeza by the way kwa nari ko aradukurikirana ku bafans ba Dramati no muririmbyi aheruka gusohoka igihugu aja muri Bruxelles no muri France think ni muri France aja kubita concert yagiye ajanwe n'akazi ko kubita concert Bruxelles no muri Europe namukeza cyane no muririmbyi mushasha Wiz Design kandi novuga ati aje nyuma ya Wiz Design bon yarasanzwe hari but aje gukubita gose nyuma ya Wiz Design abandi bariko barasohoka igihugu kuri Wiz Design bimeze gute bipanze gute amen umuntu wese abafise gahunda ziwe z'akazi of course kuko umuntu wese abafise na target n'abantu bagendana abafise nabo nyine target si kuvuga yuko amen aho ndi nakeneye ko noja hari nakeneye kuhajayo of course yes ikintu kiba gihari ni amahigwe kuko iyo abaturonka amahigwe twese tukavukira ku munsi umwe twese tabatungana nta nuwagira inama kandi rero ikiryoshe nuko amen ugaragiye azotubwira secret bro genda uko amen nawe ugenda utwubite nujya azogenda ati bro nawe kubitu ugenda ukubite tukeneye kubona abaririmbyi twese b'abarundi tugenda tugaruka dusiteka igihugu dusiteka abashabiki bacu of course yes avuga ati bajya bo hanze bajya ba artiste bo hanze aco barushije aba artiste biwacu amen nivyo bintu twifuza twese uri umuntu wifuza yuko umuziki utera imbere ugwanira muri social amen nugwana wishira inyuma wowe ahubwo ugwana wishira imbere of course kuko niyo banga ry'umusirikare ubu ngubu tuhagaze nk'abasirikare tuko dushaka yuko umuziki wawo hakurya wakunda kudusamiriza ngaha kenshi tutashobora tutifuza ko usubira kugaruka uvyo byose niyo yamayide tuzogirira hamwe twese nk'aba artiste amen nka nouvelle generation canke aba legend tukagira urukundo tukayaga hariya bigenda uko umuntu akagira process yo kuja ariko gusohoka ni ngombwa turasohoka kimya kuko nka kapiteni urazi ko ari umujama wawe amen arabizi ariko umunsi bizokunda ko umuntu abigira officially uzovuga ati bana twasoze by the way nk'abakunzi ba Wiz Design nanje ndimwo I'm a big fan nkeneye na page y'aba top fan ng'abakunzi bawe turakeneye n'amabaje by the way kandi turifuza kubona Wiz Design asohotse kuko uravuza neza uririmba neza nta utobivuga na Jamutari yari behind ariko arakora akavuga this is Wiz Design even amen tuzosohoka abakunzi bacu mube bagabo habura iki Wiz kugira ngo natwe dusohoke ikibazo gihari ni cyakindi kuko jewe aho ngeze jewe kuri level y'wandi cyangwa muziki ngezemo n'uburambe basi imyaka ingahime ndayimazemo we need money ubuzima bwose burifuza amafaranga canke yabuze management tubuze ba DJ Paul muri management ya Wiz Design hari n'abamusumba DJ Paul amafaranga ariko tukeneza connection kuko umuririmbyi agezwe na connection y'abantu kanaka n'abagwiza tunga of course yes n'abantu b'abashabiki bamukunda bivuye ku mutima ashobora kumukorera ikintu kanaka ico cyose umuntu wese akijamo agifisemo na target kuvuga jewe nimba za kugufasha ico kintu ugira ukigereko amenye nanje nzo bafise target kugira ikintu kize kumfasha ikintu kanaka kuko na muntu agenda ka investinga energy for free for nothing aragera umunsi akaruha ariko ubu ngubu by'ukuri ndifuza jewe umuziki winjiza amafaranga kandi abone of course urashobora kuri indege ma processes ukayakora gasora nka 20 million cyangwa 10 million kugira kijya kintu gikora ariko you must know like kwiga the way yaje amafaranga
wasohoye ukwiye kuyagaruza ukuntu ukwiye kwiyinjiza fan base ukwiye kwiga uko ingana ahantu ugiye wowe uko imiziki yawe abantu bayishigikiye hari ahantu ugiye ni bangana gute uzoronka bangahe not kugenda ku enjoying yaje amafaranga ashobora gukora ikindi kintu kanaka ngaha ukabaho neza. Yeah, of course, yes. Kuko for example ugiye kuraba nk'abatanzania ni gaki y'abasohoka baje Europe atari baje artiste bakuru. Yeah, of course. Bijya byose bifise impamvu babikora kuvuga ko indirimbo zabo bakora batazikunda hariya canke bataronka uburyo bagenda barafise the way bashobora gushikayo mugabo barifuza nabo kwinjiza nibifuza guhomba nibifuza gukorera mu gihombo canke mu kwiyerekana no bagomba gukora basohora amafaranga nimba ari 10 millions aze kuronka like nka 15 canke 20 y'amanuze y'amafaranga yasohoye yunguke na 5 million ku bintu yakoze natayira indege n'amahoteli n'ibiki kuko tusanga bijya bintu wari kubikora indi migambi kanaka ishobora gupushinga ubuzima. Yeah, of course. Festival ni kwiga terrain tukamenya waka staff hariya amukaje mu zindi procedure zo gushikayo maze gukora karere. Ndakunda kubwira abantu banje badukurikirana kuri Buja Town TV yuko nkunda kubaha ibiganiro biri on point, ibiganiro biri on time. Ndashaka ngo dusubire inyuma baca bahita gute once upon time igihe kimwe cabayeho turasubira mu bihe byaciye dusubire mu bihe gatoyi ni mtoto wa kinama siri tikuri hiti zikimama diri usine chikoza nikana mbili avuze she bombo clat abanyakinama twakunze abanyakinama twakunze ko naje bayakinama by the way ni indirimbo ituma tuba proud kuko ni ahantu ushobora kuja ukavuga ngo mvuye mu kinama canke ngo mvuye mu carama bagaca kuntu umengo uri cheap no muri ayo makartier yandi narinze gusida baca kuntu umengo uri cheap bakuntu umengo ufise manzi kiloko basi siko biri waradutumye tuba proud bado rero a part de ça ya ntakize bavuga ngo nta mwiza yabuze nenge indirimbo yasohotse Wiz Design hariho concert yarayibaye and then bamwe kajagari mbabare dusubira inyuma kubera yuko nubwo bwa mbere nkora ikiganiro na Wiz Design narifuje kubimubaza ariko sinabashije kumuronka our time no kuri babantu batahawe umuco kugira ngo tubashe kumenya ukuntu ibintu byari byifashe harabaye hakantu nubwo ati nakajagari muri concert yari yabereye aha mu kinama and then nta nini yahaciye Wiz Design acakora indirimbo adu proudinga abana bo mu kinama abana bo muri Nord. Exactly. Yeah. Benshi baravuze ati ni Wiz Design aragumutse ni Wiz Design ntandiro ni Wiz Design mwarumogi canke kurya ngene babivuga like niko batanyisha duce kandi twumvise twese ngo byakiriye gute urarimbiye abantu kugira babe proud and then bagiye kuzana ayandi majambo. Yeah, jewe ndabitahura kuko ndo mu artiste urumva mu artiste nakundwa n'abantu bose. Yeah, of course. Mu artiste kiza ko ufise ba enemies abantu bagupinga abantu bagukunda. Of course. Ni nko kuba uri umujweri cyangwa ufise ni nko kumva equipe itegezwa kuba ifise abansi itegezwa kuba ifise abakunzi. Ese n'abakunzi ya kandi ikintu cyose cyunguka kitezwa kuba gifise abansi n'abakunzi of course. Rero bavuze genda bihara ko ari hit. When you talk I feel like a hit. Genda vuga ati ni success kanaka uri kurama. I mean ndiko ndavyungukiramo je. Of course. Kuko ama hashtag araba menshi amajambo kwa yo kangira ariko muri kiya gihe wize bijya bintu bibaye ugaca sona indirimbo nka kurya ari nka Jean yo kugumura abantu. Squagumura it means like nagianerekane yuko kijya basi nuvuga iya respect kijya cubahiro bashaka kunye kuma cyari kivumiri kuko ari ukuntu umuntu ashaka kwereka yuko arakubashe mugabo atari uko bikwiriye kuba atari uko abikwiye umutima agaca bikwereka kandi nimba nibuka neza baguhoye nguri kugumura
yeah urumva jewe nariko ndareklama time yiwanje kujya kuko umuntu wese afite uburenganzira mu kintu wamuhaye nimba tumvikanye ni nza gukora 2 minutes ya 2 minutes nk'abantu mfise umunota namaze gukoresha sigaho umunota umwe ni kuvuga urarindira ujya munota yiwanje ugahera no kwishure nuko ndibaza tuko turakora ikibazo ama exam kandi dufise umwanya kanaka badutegurira si uhejeje kare biragusha uheze inyuma y'umwanya kuri on time naho nyine biragusha umva umwanya gusa utarenza ibyo baguhaye ico kintu cyagihari amen niko ndareklama abanahura nabi abakunzi banda bacane live hoya sinigeze ndabacana live amen je ico nakoze ni kwa kundi umuntu caraba fan page ingene bako baramwakira baragukeneye ugacura bino bashaka gukura kuri podium ibiki cyangwa ngo birekubera kumaramaza ntuka cero ndababara insight abantu barabibona niho bace batangura kugumuka kuko jewe na change mva kuri stage ndavyibuka abantu batangura bagumuye Sinabaguye ari japo babwiye ngo murabyemeye was like umva washavuye kandi ushavura uri muri rezo si kuvuga ngo washavuye utari muri rezo no washavuye uri muri rezo uvuga abo nyene barabibona kuko nta muntu yaje gushigikira uri mu mafoto uvuga ati no nawe aringeje no nivyo bakwaye n'ibyo ari kugitayibonye twese umva muri ico gihe acavuga ati oya ntituri gushigiki ntuve abandi baje uraza baririmbye wabujije kuririmba kiya gihebuze abantu biyatashe yiruka was like cyare ibyo ni ibintu bishika amabuye ngo yarateye ubwonga akamodoka kiwe yagatayishije avuga ati reka mva ahantu bataranyica abanyakinama ibyo ni ibintu bishika kandi nagize kumutekinga sorry man ndamubwira ati byavuye kuri jewe isanzwe no ya kuko turahura kenshi tukayaga ibintu bikenewe apara y'umuziki ubundi buzima kanaka nitwe kwa gacilingala no bose cyo umuntu yanyugurukiye ndamwerekana nje ko ndamugurukiye ariko iyo bayi close ntacyo ndakoreka ko ndi close ariko suko tukwiye kuba tukugira urukundo tukundana tukayaga amen ibintu nk'ivyo tu ni Wiz Design kandi tugarukiye atubwira ngo girlfriend got a girlfriend. You are my only one for me. Got a girlfriend. You got a girlfriend. Dusanzwe tuzikana nafite girlfriend. You blow my mind, oh baby. Yeah. That's it. Kuja muri mode for real. Nangwe kuja muri mode for real. You know, ndirimbo ni girlfriend no sinaijo. Mwikira basiga tutu. Na undi mbona yuza kugusimburaga no ibyishimo mvoma uri soko rikundwa ya sinzi nico no guhakira utumutima ya uri shugwe girukirwa n'imisore yo mujima ya mutima bimenye isi bimenye nabundi buzima nagufise undi jambo no bangifise mutima bimenye isi bimenye narindi jambo je no bafise abundi buzima no bafise I got a girlfriend. You are my only one for me. I got a girlfriend. You blow my mind, oh baby. I got a girlfriend. Yeah, you take my energy off for me. Oh, I got a girlfriend. Yeah, I love you, mommy, or not. Yeah. I got a girlfriend. Zura with your studio. It seems like, guys, I got a girlfriend. But Yeah. mu minsi yetse niho nabonye abakobwa batangiye kunyandikira ngo ndahukeneye bega. I got a boyfriend. I got a boyfriend. Yeah, you got a boyfriend. It's me, I got a girlfriend. But I got a boy lover, not a girlfriend. Hey, boy love, not a boyfriend. Why not? Mfise many boyfriends. Ndashaka boy lover. Sawa, wewe pingana n'ico ngiriza abazungu bazi. Guys, rero sasa mwembi hari amakuru mudafise. Team Wiz Design dukeneye aba girl love. Aba girlfriend.
ukeneye aba girlfriend wewe wavugiye jewe mbega naye kubitahura wewe yaba uri umuhungu uri umukobwa oya ndakeneye aba girlfriend aba best sawa so waronka barahari benshi dusabire bazi I got a girlfriend Bugaya ndumva dukora concert ngaho ndaja kuri baking and then uhagarara imbere umunsi mu ashima turi na turahazi aduharu mucamuzana kapodium gatoya mu bakinga tutubijamo na duturagara hejuru y'intebe nturabona ukuntu Jonas ko murankora show mu cumbi wanje mwagarara ku meza nkaririmba nkasara and then iwana nkihaciya nyene nkabandanya na vibe then Wiz Design udusohorera girlfriend kandi utari kuririmbira girlfriend batusaba ukeneye girlfriend anyway umuntu ariko araririmba aririmba for inspiration n'ikindi gihe usanga uri kuraririmba uvuga ni ndirimbira abantu tubaryoherwe abantu bose iyo nashaka kubaza ati inspiration yavuye he byaranzemo tu muri studio kuko hari ukuntu ushaka kwiyumvira ikintu abaye cyangwa umazi iminsi uri wenyene nta fine nibisanzwe twese bitubaho oya nimburi single search nabiririmbiye aba bro ikirundi ngo ndavuga washumvishe mbege kuko cameraman sumengisi je navuze ati naririmbiye abantu siniririmbiye je kuko jewe byarahetse ivyo byaratungaye none diaspora imeze neza Simplice yaragwaye agapasi kameze neza abandi bari kurongorwa kazi kawe urasigaye mu bitumbo ko kubaho nk'umugabo urondera amahera usigaye mu mavuta Alvin Smith ntubona ko ari indege n'izindi ariko none n'indege muri East Africa irazivye kwe Jason Chanduri indege apana yo muri East Africa ya Bruxelles Europe hariho hose bwapana East Africa ariko harakantu nabonye higeje kuri Facebook umuntu yanditse ngo ufise abagenzi babiri umwe ndakubaza nico kibazo by the way ufise abagenzi babiri umwe aragutumiye capitaine de la capitale aragutumiye dusohoke tujye gusenga tuje mwishenge aragutumiye tuje gutembera ipara uyu ndakubwiye ati ngo tuje muri Ecclesia Katolika mu Kinama kurikirana wari bari hariho Ecclesia ushaka gusenga nari yangiye ushaka kuronka gatari brongo bro akici ishagasenga gusa naje noza gusengera muri Saint Paul Paris vraiment kubitikisa bisha mu gifaransa yes guys ni Wiz Design aduteye kaje kutwitaba muri Bujaville muri Buja Town at this time angira ngo muramubona yuko yari yifunze for akarato keza gasirase zikene kintu zi brandinga ariko iyo brand ni nyabaki yizoras ikirato namba ilas sha ndia ni grife yumuntu kozi ikirato naje usizo kala mengo fite byambara abasitsi nayo sawa guys ni Mr. Kabandi uko mubibona iyo dukoresheje amafuti benshi babandi bose muhora mwumva bazi batubwira ibintu byinshi byavuye kuri uyu munyamafuti so guys ni Wiz Design ako Wiz Design amazina yawe y'ukuri yahawe n'abavyeyi nayaye ni Christian Wimana and then rivamwe Wiz Design Wiz Design si ama nyene yahuraguye nivyo bisengeye angura kwiyumva usanye ambura tunajua tena by'abajene urazi Wiz umuntu ariko arakuraba hari ukuntu umuntu ashaka kuraba akavuga ati uyu n'umwana wa pasteur cyenda umwana niko bimeze senzi urumva amen cyewe ngomoka mu bwami nyene bw'Imana ariko ntandasaga ufise we hari ibintu musanzwe mwikino Wiz we nturoga
Jesse ngira ibintu vyive vy'amadayimoni by'abantu bihebuye nagomba ndakubwira rero dufise ivy'Imana yatuvuze ko byatsi mwebwe muzo abantu kanaka kubita hiti n'ivumbi tukipigana nagomba ndakubwira rero ati nimba ari ibirozi uri gukoresha ngevyo dramatiriro yagiye kumufuma asumbuye iwawe oya si umufumo ofite ari ukuntu tumaze kuvyishiramo amen ibintu vy'imiti cyunyine it's not fine man hari umuntu yavuze Imana yanditse ati wotegezwa kuba umuntu kanaka rero nuko nyene ni nka usanga impano yawe kuko nukoresha impano yawe yo kugira ijwi yo kuririmba like gutyo ukuntu tugukunda and then gacho usanga Imana yaguteguriwe yuko uzaba umukoriste cyangwa umupasteur Imana izona naho nyene aho mugabo turacari mu rugendo rw'isi turacarondera ni woba desurisi ayi Imana izonkubita ati wowe peti okwe gutanga uzogenda wiga cyangwa bitikorozi ngenda aho nyene ari umuntu ahari Imana yavuze Mungu akisema amesema. So guys, Wiz Design muri kubona muri kamera zacu za Buja Town TV, ni Wiz Design mubona at this time kuko mumubona niko yajasa niko yajameze yajaherekejwe by the way n'umuntu tutamenye ariko bamutubwira ni mu brother wanje frere wanje baturi kumwe kenshi muhira kandi turanabana bamuhira vuba wari ibintu byabyenye tuvuye ahantu nyuma nakubwiye ati nibere ahantu kure rero mugabo nashobora kuza inyuma ya girlfriend twitege iki sha indirimbo ikaze cyane no stop werindira gusa twitege girl lava nayo rero kubitiki waiting a bang ikaze ku buryo umuntu azovuga ati what the fuck Herega wa muhungura kabandi cyo bimvira rero kwa ariko ni sense iheruka no kugara indirimbo nyinshi z'abaririmbyi zitandukanye tinagumye ndindiriye ati akabandi ka Wiz Design bagomba bakugari yani babalao yani babalao barakwibagi twebwe niba muna twege Imana yaduhize murasize turasizwa amavuta Imana yaravuze ati peti we vraiment mbonye nyene n'ibintu wakuriyemo bino wagiye urasiragoringa nduka twabakadufata urumva ko yo bari ngorane wowe Imana ari ivuga ati wowe uzo umuntu kanaka wowe ikintu cyagizwe je ikintu cyose gishikanda cyakira Imana kuko kira amen kira nimba ari ngorane nibaho kuri jewe ikibazo kanaka kiri kunesha umutwe gituma jewe ari nka jewe Wiz Design ngira kwiyumvira urenze hajyane ko ndiyumvira kugira kijya kibazo ndagikureho nta mashikiri kindi kintu cyasumba hajyana rindi amen ikibazo kiraza kujya kwigisha dewe ukwiye kubaho kundi kontu niyo mpamvu sokira mu maboate bujya wewe soka mu maboate yanduka genda gakeya rimwe nko mu mwaka ibintu ririmba it means like umengutse abantu benshi umengutembera ahantu henshi na the way uvuga umengo umuntu w'umunyakirori seems like ndumva yakirori yego ikirori amatukigira imishi yose je muziho ikintu cyo gusohoka ndazi ko atari ikintu ciwawe gutamba Wiz Design azi gutamba bamufashe ije irongozi nivyo nyene kuko sinigeze mba ariko umuntu akubonye it seems like urakabandi oazi ndumugurugo ahubwo avuga ko nitonda ahubwo wowe kurabigira igihusha nugure look at him guys ndeke kujudging bose bari kukubona kandi bakuravye mu ma video canke mu ma clip video yawe iratandukanye n'ukuntu watwitavye at this time n'ukuntu turi ko yarambaye bino kabutura panaro zimeze nko tukumenyere wowe mu bandi wakuye poko kuri hejuru so guys ndagushimire cyane Wiz Design thank you too and thank you abantu bari kuturaba abantu muzoshigikira ikiganiro gishike kure supporting net television kuko nabonye ifise ama idea yo guteza imbere industry I mean nato turi hano gadukora ivyiza bandem du supportinga turabingene tobaho maze tubaryohera so guys let me say thank you so much and nice kuri micro tugira ukuna Wiz Design kugira ngo
ntituhave duhetse ikiganiro amace dushamayana. So guys, ndagutumiye gukora subscribe kuri channel yacu ya Buja Town TV kugira ngo bandanye ukurikirana ibiganiro byose biri on point, bandanye ukurikirana vya biganiro na vya bintu babonye mu ndirimbo bigiye bitandukanye. So guys, nari kumwe na Wiz Design nkuko mwabibonye, twayaze byinshi bigiye bitandukanye. Ashaka kuba wari ikindi kibazo washaka kubaza Wiz Design, kitwandikire muri commentaire, and then la prochaine fois tuzokujana na Wiz Design ikibazo cyawe tuzokikubarize kugira ngo uhabwe umuco kandi ugumuri on time, ugumuri on point. So thank you so much. Bisous bisous.